wa mbere dushitseyo niho Imana yaduteye iteka ikaduha udushimwe. Agashimwe ka mbere kavuga ijwi rihindura. Agashimwe kagira kabiri kavuga ubushobozi bwo gukorana n'abandi. Agashimwe kagira gatatu kavuga umukenyezi akomeye w'umwaka wa 2019. Mvuze ku gashimwe ka mbere kavuga ijwi rihindura, bafatiye ku nyigisho nkunda gutanga n'impanuro nkunda gutanga, hanyuma baraba ibyagiye birahinduka biciye muri izo nyigisho, hanyuma barabona yuko dutera intege kuko amajambo twavuze yagize ubushobozi akagira ikimazi kuri benshi hakagira ibihinduka. Agashimwe kagira kabiri kavuga ubushobozi bwo gukorana n'abandi, bafatiye ku biganiro bitandukanye dukunda kugira n'abakenyezi b'indongozi, abakenyezi mu nzego zitandukanye, ugwaruka, nibyo bafatiyeko. Hanyuma barafatira n'abana b'imfubyi kuko mvuye gukorana nabo hari umwanya mfata nkagenda gukina n'abana, nabyo nyene no gukorana n'abana ibyo byose barabifatiyeko. Rero bacabana aho nyene baradutera intege kugira ngo bikunde dushishikare kubikora n'izindi nkomezi zishasha. Hanyuma akagira gatatu kavuga umukenyezi akomeye wo mu mwaka wa 2019. Aha rero nimwave mwibaza ngo bandavye ibiguvu, ngo baraba ibiguvu canke ngo baravye icubahiro canke ngo bumvise noba narigeze kugira uwo nkubise nkamunesha kubera inkomezi. Oya, bafatiye ku mukenyezi ashobora gukorera ibikorwa byinshi rimwe. Hanyuma bongera bafatira ku mwimbu uva mu bikorwa. Burya kugira umuntu akomere si inguvu, kugira umuntu akomere si amajambo menshi, ariko n'amajambo azana umwimbu, n'ibikorwa bizana umwimbu. Utu dushimwe mu majambo make ni utw'abarundi bose, ariko cyane cyane umukenyezi yiyumve. Hanyuma muri iyo nama twari tugiyemwo, yari inama y'abakuru b'ibihugu igira 74. Iruhande y'iyo nama rero n'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu twaragize amanama. Inama ya mbere twagize yari inama y'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika ku bw'iterambere. Ubu twarahinduye n'izina, hari kugira ngo turwanye sida, ariko twasanze twarigabanije tuca twishyira mu ruhande rwa sida gusa, dusanga hari n'ibindi dushobora gukora. Ubu rero yahora yitwa OPEDAS, ubu ni OPEDAD. Rero ku byo twashyitseko twarasabye, hari ibyo twasabye, hari inama twigiriye, ariko kandi hari n'ibyo twasabye. Mu nama twigiriye inama y'uko twoshira cyane mu mashure abana b'abigeme, kugira umukenyezi ashike ku iterambere bitegerezwa cyane cyane no kubanza guca mu mashure. Rero ibyo twarabyumvikanye nuko abakenyezi boza baraja hamwe kugira ngo bashobore gukora byinshi, kuko umutwe umwe ntiwigira inama. Hanyuma ku bijyanye n'ibyo twasabye, twarasabye amaleta n'amashyirahamwe bahurikiyemo, ayo maleta arahurikiyemo, turabasaba yuko nabo boshigikira umukenyezi mu kumushyira imbere, kuko umukenyezi hari icyo ashoboye. Hanyuma inama igira kabiri yari inama ivuga ku kamaro k'amaraso. Amaraso ari mu mibiri yacu, akamaro kayo. Rero twasanze twarahanahanye ibyiyumviro, abantu batubwira ukuntu bagerageza kwegeranya amaraso kugira ngo bayaziganye, kuko basanze igihugu kitagira amaraso yatanzwe n'abantu babyigombeye, yuko hariho abantu benshi usanga bapfa bazize ko babuze amaraso. Rero twariko turaganira nyene duhanahana ivyiyumviro icokorwa kugira ngo amaraso aze arabikwa ari menshi, hamwe tutazosubira kumva umuntu yapfuye kubera yabuze amaraso. Cyane cyane twariko turaraba mbega imisozi iri kure vyogenda gute kugira ngo
nabo bashikirwe n'ayo maraso n'ingoga abantu batarapfa. Rero hariho abagiye bafata amajambo abari bateguwe baravuga ukuntu bo mu bihugu byabo aho bageze, baravuga yuko nk'abo muri Ghana karorero baratubwiye yuko bageze ku rwego mu misozi ya kure barungikayo amadrone niyo aja atwara amaraso canke arabo bafashe amaraso akaba ariyo ayazana mu bubiko bwayo. Rero ibyo nivyo twashitseko muri mu manama twagize hamwe n'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika.